Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyungeko. Amahoro iwanyu nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu, kaze mukurikire amakuru mu Kirundi yo kuri no munsi w'Imana igenekezo rya 8 Ruhuhuma umwaka wa 2026 ndahera ku ngingo nkuru ziyagize. Uburundi ntiburashika ku ntambwe yo kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afrika kuko ubwo nyene ubwabwo bwananiwe no gutorera inyishu ingorane zitandukanye zibuhanze. Ivyo bikaba bivugwa n'umuvugizi w'umugambwe MSD. Muri quartier Kajiji iri muri zone ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura havugwa amanyanga yibonekeza mu itangwa ry'amazi meza y'ishiramwe ry'Idezo, aho ngo yugagwa akugururwa gusa mu gihe haba hari umutegetsi yagendeye ako gace. Turabwira n'ayavugwa mu by'inkino, aho Eritrea aherutse gutogwa ku isonga rya Sekafa afise akazi katari gake kamuraririye mu bijanye no guteza imbere ico gisata. Mu kanya tuja mu idonido ry'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze duhera n'amakuru mu gisata c'impunzi, aho hibonekeza ibitigiri vy'umurengera vy'abagwayi mu mpunzi z'abakongomani begeranirijwe hamwe muri site ya Busuma iri muri komine Ruyigi intara ya Ruhuhumuza, ibiheza bigatuma abajejwe ibikorwa vy'ubuvuzi muri iyo kambi barengerwa. Mu cegeranyo c'ishiramwe mpuzamakungu UNICEF ryitaho ineza y'ibibondo co kuri wa 6 Ruhuhuma umwaka wa 2026, UNICEF imenyesha ko malaria hamwe no gucibwa arizo ngwara zibangamiye cane izo mpunzi. Idonido na David Claude Mbananayo. Muri ico cegeranyo ishiramwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'ibibondo rivuga ko ubwinshi bw'impunzi z'abakongomani zakiriwe mu gihugu c'u Burundi bwagize ingaruka ku bikorwa vy'ubuvuzi, bituma amakambi ari mu buseruko bw'igihugu atangura kwakira abagwayi barenze ubushobozi bwabo bashobora kwakira. Akarorero ni ikambi ya Busuma iri muri komine Ruyigi intara ya Ruhuhumuza, ikaba yakira impunzi nyinshi z'abanyekongo zirenga 60,000 zaje zituruka mu bibanza vy'ifata kibanza byari hafi y'umupaka uhuza Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. UNICEF imenyesha ko ibikorwa by'ubuvuzi muri site ya Busuma byarengewe n'ubwinshi bw'abagwayi kubera ubuzima bugoye izo mpunzi zirimwo, ibeza bigatuma badashobora kubakira bose. UNICEF imenyesha kandi ko muri Busuma hari ivuriro rimwe, iryo naryo rikaba ryakira abagwayi bari hagati y'1,500 n'ibihumbi 2 ku munsi. Ahanini abagwayi bakaba bagwaye ingwara ya malaria hamwe n'ingwara zo gucibwamo. Iryo shamwe rivuga kandi ko ubushobozi bwo gupima ingwara, ibitanda vy'abagwayi baremvye hamwe n'uburyo bwo kurungika abagwayi ku yandi mavuriro bikiri ku rugero rwo hasi cane. Ivyo bikaba biruko mu gihe muri ako gace hamaze iminsi havugwa ikiza ca kolera, aho kimaze guhitana n'abatari bake. UNICEF ikavuga ko yahaye Busuma amahema 4 yo kuvuriramwo abagwaye kolera hamwe n'imiti igera ku 7,500 ifasha kwita kuri abo bagwayi. Ishamwe UNICEF rivuga ko mu bikenewe vyihutirwa harimo kongereza ubushobozi amavuriro, ibikoresho vy'ubuvuzi vyankenerwa hamwe no gushiraho igisata gikurikirana ingwara zandukira. David Claude Mbananayo. Tukiri mu by'impunzi ariko hakurya y'imbibe ishirahamwe Refugee Rights Organization riharanira agateka k'impunzi mu gihugu ca Uganda rirarajwe ishinga nuko abarundi basaba ubuhungiro muri ico gihugu batakibuhabwa neza nkuko vyahora. Mu itangazo iryo shirahamwe ryashize ahabona ku wa 5 Ruhuma uyu mwaka wa 2026, Liberanda yishimiye arirongoye hamenyesha ko mu mwaka uheze wa 2025 leta ya Uganda ifadikanije na HCR bahaye abarundi bake ubuhungiro umuntu agereranije n'abari babusabye bitandukanye n'iyindi myaka. Muri Refugee Rights Organization bagatinya ko ibiriko bishikira impunzi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania bishobora gushikira n'abari mu gihugu ca Uganda. Kurikira umukuru w'ishirahamwe Refugee Rights Organization Libera Ndayishimiye. Nk'akarorero mu mwaka wa 2023 ico gikorwa cabaye kuva mu kwezi kw'icumi gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri. Mu Barundi 512 bari basavye ubuhungiro, 452 nuvuga ibice 88 n'ibice 28% baremerewe ubuhungiro. 51 no kuvuga
9.96% kwijana barimwe ubuhungiro, mu gihe 9 bonyene no kuvuga igice kimwe barindirijwe. Ariko rero muri uno mwaka wa 2025 mu Barundi amajana 22 154 no kuvuga ibice 76 kwijana barankiwe barimwe ubuhungiro. 48 bonyene nibo bemerewe ubuhungiro kuvuga ibice 23. Ivyo rero bikaba vyaratumye mwishira hamwe ryacu twibaza abasavye ubuhungiro ingene uburenganzira bwabo bugiye kumera. Narijya ukisaba ubuhungiro hariho uburenganzira bwishi utaba ufise nk'akaroro nshobora kugura gutuma tumanako utarose umubanga canke umuvukanya guha carte SIM kugira ngo bashe guhanahana amakuru ntibikunda. Ntushobora kwiyungunganya, hari ibintu vyinshi udashobora uri kurasaba ubuhungiro. Liberanda yishimiye havuga kandi ko umutekano mu gihugu cy'u Burundi utarigera wubahirizwa kwa karere rero koguma gafata mu mugongo abarundi b'impunzi ndetse agatera kamo leta ya Uganda kubandanya yorohereza impunzi nkuko yamwe n'abarundi barimwo. N'ubu dusubire dukurikire Liberanda yishimiye. Iyo ekare rero iri hagati iyo myaka ibiri bobo bashobora kuba bageze bati mu Burundi hari amahoro, ariko twebwe uko tubizi uko tubikurikiranira hafi geranije umwaka wa 2023 n'uno mwaka buheze ibintu vyarunyutse. Muravye cyane nibi by'inkinamico y'amatora batunganije mu nzego zose kuva ku rwego hasi gushika ku rwego hejuru, akaba ari umugambwe umwe, vyatumye abari mu yindi migambwe ikanabigenga baburabuzwa. Ni ukuvuga yuko ibihugu vyo mu karere bitorega kwakira impunzi ngo hari iterambere ry'umutekano ryabonetse. Twanerekanye yuko hariho amashirahamwe, ivyegeranyo vy'amashirahamwe nk'akarorero ishamwe ry'Igiteka risora ivyegeranyo ku ndwi ku mezi 3 vyerekana uko agateka kazina muntu kaguma gahungabana. Ishamwe Foscode, ishamwe Kingo Burundi Freedom, yose n'amashirahamwe y'abaharanira agateka kazina muntu b'abarundi atohoza amabi yirirwa arakora mu Burundi, n'amashirahamwe mbere mpuzamakungu arabi vy'agateka kazina muntu. Ayo yose twafatiyeho kugira ngo twerekane yuko boba barabimye batibaza yuko hari umutekano wo waragarutse. Twasavye rero abategetsi b'u Buganda yuko boguma bubahiriza agateka kabasaba ubuhungiro na kimpunzi muri rusangi. Narijya igihugu cy'u Buganda kizwe nk'igihugu ca mbere muri Afrika cakira abariko bahunga umutekano mu bihugu vyabo. Liberanda yishimiye arongoye ishirahamwe Refugee Rights Organization. Muriko mukurikira radio RPA y'Abanyagihugu. Nyuma y'akaruhuko gato tugaruka mu gihugu duce tubana n'amakuru twabateguriye. RPA Niravugwa muri politike mwari mwavyumvise mu ntangamarara umugambwe MSD ubona ko igihugu cy'u Burundi kiramutswa muri kino gihe Perezida Evariste Ndayishimiye kidashoboye kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afrika kuko cananiwe kugarukana ituze ku njyane zatanguye kuva mu mwaka wa 2015. Epitase Nshimirimana havugira uwo mugambwe akababazwa no kubona umuhango Perezida Ndayishimiye yari yatanze wo gutunganya ibiganiro byotuma abarundi banywana utigeze ushirwa mu ngiro akagaruka kwiterabwoba hamwe n'intwara y'umugambwe umwe birangwa mu gihugu. Kurikire Epitase Nshimirimana n'umuvugizi w'umugambwe MSD. C'abarundi bakwiye kubanza kumenya ibihugu birakurakuranwa kurongora uyu muryango. Ntihatowe rero Evariste Ndayishimiye, ariko hatowe Uburundi kuko aribwo bwari bushikiriwe kurongora uyu muryango w'ubumwe bwa Afrika. Ariko rero nta Evariste Ndayishimiye ashoboye kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri kino gihe n'ibibazo bihari tubona uwo muryango ufite. Turafite ivyo dufatira ko mu kuvuga ko atavyashoboye. Ehe namwe ni muraba Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi igihugu kiri mu bibazo vya politike vyatewe ku matora y'2015. Ihangiro ryiwe nyamukuru yavuga ko agiye kwihutira gutunganya ibiganiro kagarukana ituze mu gihugu. Ngira ngo nta utabona ko vyamutaye kuwa amazi n'ugwaruka
murabona ko rwahereye hanze rurondera iyo ruja guta umutwe kugira ngo ruronke amaramuko. Abapfunzwe aho gupfungurwa bariyongereye ku munsi babandanya bapfungwa ata mategeko akurikijwe. Abarundi nta munsi basiba kwicwa, nta munsi basiba kunyuruzwa. Aho kugarukana ituze mu gihugu yagwije iterabwoba, anumya abarundi agarukana igihugu mu ntwaro y'umugambwe umwe n'ubwoko bumwe. Igihugu gisigaye ari ico abari mu mugambwe uri ku butegetsi gusa. Urumva rero ko wananiwe guhuza abarundi atohava ashobora guhuza ibihugu biri mu ngorane nk'izo tubona. Umuvugizi w'umugambwe MSD aranavuga ku bijanye n'iyugagwa ry'imbibe zihuza Burundi n'u Rwanda ryabujije ubwigenge bwo kugenderanira abanyagihugu b'ivyo bihugu vyompi. Epitase Nshimirimana asaba Perezida Evariste Ndayishimiye kubangira kurongora uyo muryango w'ubumwe bwa Afurika, abanze nyabuna atorera inyishu ingorane zihanze igihugu harimo n'ibihumbi by'abarundi bakiri mu buhungiro. Dusubira dutege yompi Epitase Nshimirimana. Murazi ibibazo bimaze igihe biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015 gushikaho abarundi n'abanyarwanda bahora bagenderanira batagicana uwaku. Uyu munsi imbibe yiyugaranira ko ku mbibe igihugu gihana n'u Rwanda. Uyu munsi igihugu c'u Burundi gisigaye ari nyamwigendako. Ni ukuvuga rero ko ibi vy'uko yoba agiye kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afurika nta kintu na kimwe azoshobora kumarira, kiretse ko abarundi canke uburundi bugiye kwiha amenyo y'abatwenzi. Iyaba Evariste Ndayishimiye yari umuntu ashobora guhanurwa, mu mugambwe MSD twamusaba kubangira kuri iyo ngingo yo gushobora kuramutswa uwo muryango uyu munsi, kubera ko uburundi tubona ko buhanzwe n'ibibazo vyinshi cane, budashoboye rero gushobora gufasha guterera canke kurongora uwo muryango. Tukabona ko ahubwo uburundi na cane cane uyu Evariste Ndayishimiye canke leta ihari ya CNDD-FDD ko bategerezwa ahubwo kwicarira ibibazo bitwugarije nk'abarundi, ibibazo by'ubutandukane bw'abarundi bituma hari impunzi ibihumbi zibarizwa hanze, ibihumbi by'abarundi bari mu gasho, bituma hari uku kutumvikana mu vya politike ku buryo biboneka ko Burundi bwasubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe. Bakabanza gukemura ivyo bibazo, hanyuma bakareka igihugu gikurikira akaba arico kirongora uwo muryango, hanyuma kumbure ejo canke hirya y'ejo Uburundi bumaze gukemura ibibazo turimwo bukabona kuza guterera mu kurongora uwundi muryango. Uwo yari Epitase Nshimirimana havugira umugambwe MSD. Tubibutse ko Uburundi bwiteguriye kurongora uwo muryango w'ubumwe bwa Afurika kuva ku wa 15 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2026, rikaba rizoba ribaye irya mbere kuva hashingwa ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika mu mwaka wa 1963, hari naryo ryahavuye rihinduka umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Twananize mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu, kunguruza abantu babiri canke barenga kw'ipikipiki byabaye nk'umugenzo mu mazone atandukanye ya komine Kirundo mu ntara ya Butanyerera, ibiheza bigashira mu kaga ubuzima bw'abanyagihugu. Abahaye amakuru radio RPA bamenyesha ko ivyo byose bikorwa abajejwe umutekano barorera. Inkuru tubaza Waritere Kwizera. Abanyagihugu bo muri komine Kirundo intara ya Butanyerera bamenyesha ko abunguruza abantu kuri moto batwara abantu barenga umwe, kandi ivyo vyabaye nk'umugenzo mu gihe ubwiringizi bwabo bubemerera gutwara umuntu umwe gusa. Ivyo bigakorwa cyane cyane kuba bariko bava muri zone Kirundo berekeza mu mazone atandukanye nka Bugabira, Ntega na Busoni, nk'uko isoko ryacu rivyigana. Usanga umuntu w'umumotari ahetse abantu batatu, babiri tasiranse, mugabo naho yogira asiranse urumva abaga asiranse y'umuntu umwe nyene, umwe yemewe nyene guheka. Ayo mu bantu bari mu Kirundo, Ntega, Bugabira, za Busoni. Ku
kubw'iryo soko kandi igitangaje nuko ivyo byose bikorwa mu maso y'abajejwe umutekano mwibarabara babanje kubafumbatisha. Tangaje rero baraca ku bapolisi kandi bakamufumbatisha nyakabacako bakabareka nyene mugabo babahaye amahera nyene gusa ariko urumva ko baba benshi ni ku buzima bw'abantu baba buri mu kaga nyene. Abo banyagihugu bagasaba ko umutekano wo mwibarabara wokongerezwa kugira barinde ubuzima bw'abo bantu biyunguruza ku mamoto muri ako karere. Waritere Kwizera tugumaho nyene mu buraruko bw'igihugu ibarabara rigabura amakomine ya Muyinga na Butihinda mu ntara ya Ruhuhuma yarononekaye cyane abaricamwo bagasaba leta kurisanura kuko ingendeshwa zabo zihononekarira zikama ziriko zijanwa gukoreshwa mu bibanza byabigenewe ivyo bita garage mu gifaransa. Idonido na Remindera Gakura. Iryo barabara rigabura komine Muyinga na Butihinda nko ku birometero 2 n'igice uvuye ku mugwa mukuru wa komine Muyinga niho ibinogo bitangura kwibonekeza nko kw'isoko ryacu rya bituyagiye. Iryo barabara rya Muyinga Butihinda uretse ko bitanganya gusinzika ibihimba byose byavyo byarononekaye mu makomine yose uko ari ya Muyinga Gasogwe hamwe na Butihinda gihingiramo. Iyi modoka zihageze tiboraba imikoko ihari yarenze abibi rusangi bapurije amagunira ashyiramo ibivu iyi modoka zihageze zica zitabagura vya bigunira na vya bivu byose bikabishayashaya usanga nyene ibimangamanga vyagarutse. Kubw'iryo soko nyene agatanga akarorero ku misozi imwe yononekaye cyane gusumba iyindi. Yononekaye ku mutumba washinye batononekara ku mutumba bifatanye wa Burima gaca bisubire kononekara ku mutumba wa Munyinya twatanguye komine Butihinda agace kari muri komine Gasogwe kononekara agace gatoya gaca yononekara ku mutumba wa Rukira sibira kononekara riyeze ahantu bita mu mikingiro uwo mushike ikomine ya Kamaramagambo ya kera. Abakoresha iryo barabara rigabura komine Muyinga na Butihinda bagasaba leta kurisanura kuko ingendeshwa zabo zihononekarira cane. Mu gisata c'imibano navyo nyene nabiciye ku masonga amezi 5 arakwiye hatanima ry'amazi ribonetse mu mabombo y'ishirahamwe Regidezo muri quartier Kajiji zone Kanyosha ni muri komine Mugere intara ya Bujumbura. Ikibabaza kandi kikanatangaza abanyagihugu nuko iyo hari igikorwa categuwe muri ico gice canke akagira umutegetsi ahagendera ayo mazi aheza agacaboneka mu nyuma bagaca bongera kuyugara. Ni nkuru twateguriwe na Baratazaro Miburo. Abo banyagihugu bari mu gahinda n'amaganya y'ubukene bw'amazi y'ishiramwe ya Regidezo nabo muri quartier Kajiji ya zone Kanyosha muri komine Mugere. Bamwe mu banyagihugu baho muri quartier Kajiji baganiriye na RP amenyesha yuko bashobora kumara hafi amezi 3 bataronkejwe amazi meza. Uyu munyagihugu avuga ko ari aho bicamwo bakayabaha rimwe mu kwezi ariko ngo ayo nayo akamara umwanya rumera. Munyagihugu avuga ko amabombo amwe ko yagiyemwo ingese kubera gutacamwo amazi. Ariko twebwe ko cyakizingo twafite ikibazo kwe tubona n'ibintu ariko duhora iki twe tumaze duhora rimwe mu kwezi amezi 2 tukaronka amazi ariko tumaze nk'amezi 3 tukaronka amazi amabombo mu ntango yari amaze kugaduka yarumye hariyo n'ingese nyinshi. Igitangaza abanyagihugu muri quartier Kajiji nuko hari amashengero amwe akorera muri iyo quartier iyo afise umunsi mukuru amazi baca bayarosa ubwo nyene ibirori biheze bakayugara. Akibaza nimba amatiyo ya Regidezo bari bavuze ko yapfuye yoba yaciye akogwa ubwo nyene. Kumviriza umwe mwabo banyagihugu. Batangazwa rero ku rushengero rwa Ezebu amande ya Kajiji abategetsi bakenya bakomeye iyo bafeshaho urubanza rw'umunsi mukuru amazi bararungisha kandi akirwa arishesha umunsi wose. Ese satuvugana amazi ariho mu muhanga bakatubwira yuko mu mapompo mama ngo yapfuye none ayo mazi aciye ava hehe mbega izo pompo bazikoze bashyizemo nshasha. Uyu munyagihugu asaba ishirahamwe rya Regidezo gufata abanywanyi kumwe ngo kuko nabo barakenera amazi nk'abo mu yandi makartier agize zone ya Kanyosha ndetse bagasaba abugara ayo mazi ko boca bareka kuyugara nabo batore agahengwe. Inkuru ya nyuma mu gisata c'inkino imbere yo gusozera Paulos Verdaimanote niwe yatowe ngo arongore ihuriro ry'amashirahamwe Sekafa mu kiringo c'imyaka 4
uwo munya Eritrea afise akazi katoroshe ko guteza imbere amahiganwa y'akarere ka Afrika y'ubuseruko no hagati gasanzwe kari inyuma y'utundi turere. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana. Paulos yatowe ngo arongore Sekafa asanzwe arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Eritrea. Mu vyo agiye gukora mu myaka ine agiye kurongora iryo shirahamwe ry'umupira w'amaguru, yiyemeje guteza imbere amahiganwa muri iryo shirahamwe no gukorera mu muco mu gisata c'ubutunzi. Abakurikiranira hafi ariko umupira w'amaguru muri Sekafa eka no muri Afrika nzima bafise impungenge ko uwo mugabo asanzwe arongoye umupira w'amaguru muri Eritrea, igihugu kititabira amahiganwa yaba yo mu karere canke ya Afrika. Akenshi ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri ico gihugu ryanga kwandikisha umugwi serukiragihugu mu mahiganwa kuko iyo abakinyi basohotse igihugu baca batoroka kubera ibibazo vya politike muri ico gihugu. Abakozi b'umupira w'amaguru baribaza nimba koko uwo mugabo azoshobora kwitanga umupira w'akarere kose kandi iwe vyarananiranye. Mu nkino z'amajonjora yo kurondera ibihugu bizitabira igikombe c'isi aheruka kurangira, Eritrea yikuyemo hasigaye indwi imwe gusa kugira izo nkino zitangure, ivyatumye ico gihugu kitagaragara ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA. Abandi bibaza ko ico kibanza co kurongora Sekafa bizotuma ico gihugu gisubira kwitabira amahiganwa, bakareka abana bo mu gihugu bagahiganwa n'abandi. Akarere ka Sekafa ari kanyuma ku mugane wa Afrika mu iterambere ry'umupira w'amaguru umuntu agereranije n'utundi turere. Imigwi yo muri ako karere mu gikombe ca Afrika kurengana inkino zo mu migwi ni gihamana, nayo kuronka igihugu kiva muri Sekafa kija mu gikombe c'isi vyo n'umugani, icerekana ko abo bagabo baraye bashinzwe amabanga bafise akazi gakomeye cyane ko guteza imbere umupira w'amaguru mu karere kasigaye inyuma y'utundi. Uwo mugabo rero ayo mabanga ntagiye kuzoyikorana kuko afise abandi bazomufasha. Cegera ciwe n'umunyasomalia Ali Abdi Mohamed, hakiyongera ko abandi babiri bo mu nama nshingwabikorwa ari bo Shema Fabrice Ngoga arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda na Francis Amini Michael wo muri Sudani y'ubumanuko. Umurundi Yusufu Mosi yagumye mu banga yiwe yo gutunganya inkino muri iryo shirahamwe. Tubivuze ko akarere kagizwe n'ibihugu 12 ari vyo Burundi, u Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, Somalia, Djibouti, Sudani yo mu manuko, Ethiopia, Zanzibar na Eritrea. Nuko rero bakunzi ba RPA ni hano kuri iryo jwi rya Desire Hatungimana duciye dusozerera amakuru yo kuri wa 8 Ruhuhuma mu mwaka wa 2026. Mwakoze mwebwe mwariko murayumviriza, bagenzanje twafashanije kuyegeranya nabo nyene bakenuye, ntibagiwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira aho muherereye. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Ningeko, nkaba ndabasezeye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu.